ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mwese mudukurikiye muri mu bice bitandukanye. Amara umwami wacu Yesu Kristo abe muri mwebwe. Kaze mu kiyago cy'umunsi cyo kiganiro sengana nanje. Ikiganiro sengana nanje n'ikiganiro cyo kumva ijambo ry'Imana, kwicaye ku ijambo ry'Imana bifatikanije no gusenga. Dufise isanyamasiko tugiye gukurotira uyu munsi, twari tumaze ko ino misi ine umunsi wa gatanu tuyiganiraho. Isanyamasiko ivuga kugaragaza impinduka z'ico turi muri Kristo Yesu. Muri isanyamasiko twari duhagaze ku majambo y'Imana turongora ari muri Matayo 5:20. Majambo y'Imana avuga ngo ariko ndababwira yuko kugoroka kwanyu ni kutaruta abanyabwenge b'ivyanditswe no kwa Farisayo batazoruha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. Ni isanyamasiko twari turiko muri no ndwi tugiye guheraheza uyu munsi, aho twako turabira hamwe ibitubuza canke ibintu duteza gukora kugira ngo tugaragaze impinduka z'ico turi muri Kristo Yesu. Ivyo tuteza gupfa ko ingeso kamere, ivyo tuteza kurekura kanaka bitubuza kugaragaza ubwo buzima bushaka twakiriye muri Yesu canke kamere twakiriye muri Kristo Yesu. Nivyo tuteza gukora uyu munsi. Tugiye gukurotira ku kintu kivuga kwemerera MPWEMU yera akurongore, akakurongora. Kwemerera MPWEMU yera akurongore canke aturongore canke akaturongora. MPWEMU yera twamusigiye nk'umufasha. Yesu avuze ngo ngiye kuvana namwe, abico barabara ko bumva presence yabo bayikeneye kugira ngo babashe kugira divinity cyangwa babashe kugira ubuzima bw'Imana muri bo. Mugaca babwira ko ni byiza kungenda, ko ningenda nzobarungikira umwitsa uwo azobana namwe. Hariya muri mutambwiza wa Yohana 16 niho yavuga ivyo kuza kwa MPWEMU canke ivy'isezerano ryo kurika kwa MPWEMU. Nzosenga, nzosaba data abarungikire umwitsa. Uyo azobarungura bashyize kuri kose, uyo azobamenyesha ibigira bize. Avuga byinshi kuri no MPWEMU yera. Rero avuga ngo ni vyiza ko ngenda kugira ngo MPWEMU yera uyo aze abe muri mwebwe. Nabiwe no bisa ko MPWEMU yera ni Imana, ni Imana imwe, ni Imana amazi mu butatu. Hariho Imana Data, Imana Mwana, rero Yesu Kristo, haro na MPWEMU yera. MPWEMU yera ni Imana iza ikaba muri twebwe. Iza ryari? Iza iyo tuvutse ubwa kabiri canke iyo dukijije tukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Rero MPWEMU yera afise igikorwa cyo kuturongora ko mwisi turi mwisi igoye, turi mwisi iganjwe n'inkomezi zihambaye z'ububasha bw'umwiza. Rero tutagira ikintu kiturongora, kandi hapa ariko mwisi imeze gutyo dufise n'umubiri, umubiri uvuye mwisi, umubiri ukunda isi. Umubiri twambaye ukunda isi ndetse ukunda n'ivyayo. Rero byahimbaye Imana kuturungikira MPWEMU yera. Ntaze kwitwiga kagushumwe nko vyagenda mu gihe ca kare, ariko aze abane natwe misi yose 24/24. Abane abe muri twebwe, atuganirize, aturongore mu mahitamwe. Murazi ubuzima bwacu bugizwe n'amahitamwe. Rero twari dukeneye canke turakeneye MPWEMU yera kugira ngo aturongore, adufashe misi yose, ntitubashe kugenda gutandukanye n'uko ubugombe bw'Imana ugomba ko tugende, nk'uko ubugombe bw'Imana bushaka. Dukore ibiri mu mutima w'Imana, dukore dushitse imigabo y'Imana, tugendere muri volonté y'Imana. Ni amajambo y'Imana tugiye gusoma aza kutwinjiza cane muri no sujet y'ino munsi, ari nayo iza kudufasha mu gukonkuriwa canke mu kugara kino kiyago twatumaze ko ino misi tuganirako. Tufise amajambo y'Imana duhagaze ko ari muri mu bigaratiya, icete Pawulo andikisha ngo Galatiya ibice 5. Turasoma ku murongo wa 13 n'umurongo wa 17, akandi tutaba dutaruka dusome 22 na 23. Jambo ry'Imana riravuga ngo ndavuga ntimugendeshwe na MPWEMU niho mutazoshitsa ivyo akameremere kanyu kipfuza. Kuko akameremere kipfuza ivyo MPWEMU yanka,
kandi mpwemu yifuza iby'akameremere kanyu kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ibyo mugomba. 22. ariko ivyo mpwemu yamana urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Amen. Ni amajambo y'Imana tugiye guhagararaho, aho Paulo akandikira ino shengo ry'Igalatiya aribwira yuko bakwiye kugendeshwa na mpwemu. Aya majambo y'Imana ngiye kuyasanisha na clôture canke na conclusion y'iki kiyago cacu, kugaragaza gute impinduka z'ico turi muri Kristo Yesu, kugaragaza gute impinduka za kamere k'Imana muri twebwe. Nuko duha kaze kandi nuko twemera kurongorwa tukisumeta ku burongozi bwa mpwemu yera. Ico ni ivyo navyo biza ryari, biza habaye gusepara. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hari ibintu bitugwaniramwo, ni kamere k'umubiri, kameremere kacu k'umubiri kifuza ivyo mpwemu yana. Ako kama kifuza kuzana isi mu bugingo bwacu, kama kifuza kuzana ivy'isi, vya vyimviro vy'isi, vyaba bitandukanye kugira mu isi, kugira ngo kabizane mu buzima bwacu. Ariko mpwemu nawe akama yifuza kuzana kamere k'Imana mu buzima bwacu. Uvyo bica bihiganwa bibiri, akamere k'umubiri higanwa n'ivya mpwemu. Ni kuri twebwe dufise uburenganzira bwo kwimika cyangwa bwo kwemera kurongorwa na kimwe muri ivyo. Akijambo ry'Imana ryatubwiye ngo turongorwe na mpwemu. Niba dushaka kugaragaza akamere k'Imana muri twebwe, impinduka duco twakiriye muri Kristo Yesu, ni vyiza ko turongorwa, ko twemera tukarongorwa na mpwemu yera. Ico naco nigwa kiza ryari, kiza habaye kwisumeta, habaye soumission, habaye kwemera kurongorwa. Ni decision dufata tuba ngo bakikamere k'umubiri kazana ishari, kazana gutongana, kazana ubushakani, kazana ugwanko, kazana ubusuma, kazana uburozi, kazana ishavu, kazana ishari, kazana ukwikeka, kazana ibice, kazana kazana ikintu cyose kibikibaho. Ariko mpwemu nawe azana, twumvise ijambo ry'Imana ryatubwiye ko yamu urukundo, amahoro, umunezero, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ngo ibimeze bityo ntavyageze bibuza. Rero ni twe decide abango ko kamere k'umubiri kazana cyangwa turongorera gukora ibintu bibi. Dufate decision turongorwe na mpwemu ngo twame vyiza, tugaragaze ubuzima bw'Imana muri twebwe. Umva, nta muntu yama ibi vyama twumvise yoba igitsitaza mu bandi, canke yoba atobura kubera umugisha abandi. Ko ni ibintu vyiza, ni ibintu muri society biboneka neza, bishira hamwe abandi, ata muntu bikumira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibi bintu bibiri bitugwaniramo, ariko nahacu ndahantu ngo ni decision tuza gufata, hari decision tuza gufata. Mpwemu arahari ashaka kuturongora, na kamere k'umubiri karahari ashaka kuturongora. Navuze gupfa, naravuze ko tugiye gupfa ku ngeso zacu, navuze ko tugiye kurekura, ni decision dufata. Naravuze ku munsi w'ejo hahise ko tugiye kugaragaza urukundo, nimwe mu muto za mpwemu yera. Ariko kandi ivyo byari ni decision dufata, decision turakwiye gufata, decision yo kwisumeta. Mpwemu arashaka kuturongora by'ukuri, arabigomba. Kandi muri twebwe hama hari ijwi ritubwira ko riciza. Iyo ushaka gukora ikibi, hari ihero ry'amari kubwira ngo no, iki kintu kigava kugushikana kuri iki kintu, kagutera izi ngorane, n'icaha, kumva ari insecurity. Nijo rya mpwemu yera rirongorera, uvuga bukebuke, ryama ryipfuza kuturongorera mu vy'Imana igomba. Ariko tutarihaye kaze, ntiriza ngo ryiganze para force. No, bisako turiha kazi, bisako twemera tukisumeta kuri ryo, tukemera ngo ivyo mpwemu azana muri twebwe bigire uburongozi cyangwa ibiturongore muri twebwe. Ni decision dufata. Mpwemu arahari, twaramuhawe, disponible, aragomba, aranyotewe. So yebana ngo turamuhaye chance yo kuturongora, kandi yaturongora gukora ivy'Imana igomba muri volonté y'Imana. Nta muntu atifuza gukora volonté y'Imana, nta muntu atifuza kubona kashikora ibintu vyiza. Ariko iriya un sacrifice, iriya un choix, hariho choix dukora, hariho sacrifice dukora yo kwemera kwimika cyo kuzana ubuzima bw'Imana buciye muri mpwemu yera bukaba muri twebwe, ngo tubone kwa mu rukundo, ubugwaneza, ukwirinda, kuba umwizigirwa n'ibindi by'ivyo by'ivyiza. Rero ni ikintu ngiye gukurutira ko mvuga, niko ndakurutira ko mvuga, ngira conclusion yuko
kugira ngo tugaragaze kamere y'Imana muri twe turakeneye mpwemu yera, turakeneye mpwemu yera, turakeneye ibyamwa bya mbere kugaragara muri buzima bwacu ko biza ryari biza iyo dufashe decision yo kureka ibyo kamere k'umubiri katubwira. Kamere k'umubiri katuzanira ibintu bibi ku murongo wa 19 haravuga ngo kandi ibikorwa bya kamere kacu biramenyekana n'ibi: ubushakanye murabuzi, nibuze buzaburongora no kubusamu ubusambanyi, ibihumanye, ivy'isoni nke, gusenga ibigwama n'uburozi, ubwansi, intonganye, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo nta muntu yifuza kuboneka muri ivyo bintu. Ni ibintu bibi apare no muri societe. Umuntu iba afite ivyo bintu, abantu baramwanka, nta muntu yifuza kubana nabo. Rero nta muntu yifuza kuba muri ivyo bintu. Rero niba tutifuza kuba muri ivyo bintu, reka duhe kaze mpemeye aturongore, tubashe gukora, tubashe kugaragaza ivyamwa vya mpemeye, tubashe kugaragaza ubuzima bw'Imana muri twebwe. Ni ijambo ry'Imana, ni kurutira tugize tugaragaze kamere k'Imana muri twebwe, tugaragaze iciyo twakiriye muri Kristo Yesu. Birasaba yuko twemera tugapfa kuri kamere k'umubiri, tukarekura ivya kamere k'umubiri, tukagaragaza urukundo muri twebwe, tugaragaza ivyamwa vya mpemeye, tukemera mpemera akaza katuganza katuyobora. Rero ni decision dufata, dufata tugatandukanya ibyo bikorwa bya kamere k'umubiri, tukabirekura, tukemera kurongorwa na mpwemu yera yamudushitse ivyo Imana igomba ko dushitsa. Yesu abaza tuye gusenga minota isibye, tuye gukoresha ngo dusenge imbaraga za mpwemu, twemfite mpwemu za mu bingo bwacu dushoboze. Yesu abahezagire. Tugiye gusenga Imana rero kugira ngo twiyegurire, turongogwe nayo, turongogwe na mpwemu wayo muri twebwe. Mpwemu yamatwinginga buri munsi, tumwemerere, tumwe ngo mpwemu ngwino turongore, ngwino tuganze. Tuye gusenga Data mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye, ndagukengurikiye cyane ko bwamwene Data aje kuno muntu ariko arumviriza iki kiyago cy'uyu munsi. Ni kiyago kiduhamagarira kurongorwa na mpwemu yera, kwemera kurongorwa. Hariho decision ko dufata iko twemerera mpwemu yera akaza akaturongora. Nta muntu yipfuza kurongora kamere imwe, kuko twibise ibyo kamere k'umubiri kama n'ibintu bibi, n'ibintu bicafuza, n'ibintu bishobora no kwicuza bw'umuntu, bishaka kutuzanira ingwara mbi nyinshi zoza kudeturiza caza konona imibiri yacu, n'ibintu bishaka kutuzanira kugupfungwa, n'ibintu bibi cyane ata muntu yipfuza kubibonekamo. Ariko kandi kwemvita mpwemu yera, kwemerera kurongora mpwemu yera ni ibintu byiza, ko mpwemu atuzana ibintu byiza: urukundo, kugira neza, ubugwaneza, kwirinda, n'ibintu byiza kabisa, ibintu bidufasha kuba abantu beza, bidufasha kugira ubuzima bwiza, ubuzima buri discipline, ubuzima atakintu kibi kibonekamo. Rero ndasenze mwami, ndasenze ngufashe mwene Data, ndasenze ngufashe umwene Data yariko arastrugglinga n'ibikorwa bya kamere k'umubiri, yifuza kwibohoka, ko yifuza kubona ibyo bintu bitakimuganje. Umuririmbyi arahembwa ngo urazikaye mwami Yesu, ngo ingeso wa mubi yanyaruje ngo zigomba kuvyuvuka, ngo ziranduru zihoye name niganzo n'ibya Yesu. Hari ingeso mwasi atwanduza umuntu akama strugglinga, malgré ko afise na dire yawe, malgré ko yavuze bwa kabiri akama strugglinga n'izo ngeso mbi, n'ibyo bintu bibi, n'iyo mico mibi, n'ibyo bikorwa bya kamere byama biza buri gihe, byama bidodora ku muryango buri gihe, ibintu umuntu ataba yifuza kubona mu bugingo bwiwe. Ariko umuntu akama yifuza, Mana ndakeneye ufasha, kama bikaba biri mu isengesho ry'iwe. Umuntu aboshwe n'icaha kanaka, umuntu aboshwe na addiction kanaka, yaragejeje kurekura zibitandukanye bica mu byarabisha amaso ku telefone, ako byaranse, yama yisanga yaguye, yama yisanga vyanse, yama yisanga yakoze ikinyanya n'ubugombe bwawe, bikamutera umubabaro mu
hama ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu ndemvise mpwemu yera aze akorere mu buzima bw'uyu muntu, abohore ubuzima bw'uyu muntu, kugira ngo uyu muntu ntabashe gusubira kuganzwa n'ibikorwa bya kamere, ntabashe gusubira kuganzwa n'iki kintu. Iyi mpembi yamushize mu gasho, iyi mpembi yamwifatiye ikamukubita hasi, ikabimushyira muri gica, ikamuzingira muri gica. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, reka bwa bushobozi bwa mpemu yera bumwe bucacura ikintu cyose, bumwe bubafise ubasha bucacura n'iminyororo y'ivyuma, bucacura ibintu byose bifashe ubuzima bwa mwene data, bucacura ibintu byose, bucacura izi nguvu za addiction, bucacura izi connection z'ibiyago bibi, bucacura izi connection z'urusaku. Oh no, puissant de Jésus. Uyu mwene data bohoke agize imisa strugglinga no gusambanya, agize strugglinga no kwisambanya, agize imisa strugglinga ni addiction pornography. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, o sherebrosi karama yebosa ndaseke ko sherebrosa ndaremere dosaita ndasenze ono puissant de Jésus. Uhoruza mu muntu mwana, uhoru ubuzima bw'umuntu abohoke. Mpwemu yera ngwino ucacure, ngwino ucacure, ngwino ucacure mu izina rya Yesu Kristo. Iminyoro iboshe umuntu, iminyoro iboshe umuntu, yani mu jana muri kicaha, yani mujana muri ubusambanyi, yani mujana muri urusaku, yani mujana muri addiction. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ndacacuye imigozi. Oh no, puissant de Jésus. Mwami Yesu, uhora uyu muntu, mpemu ganze mu bugingo bwiwe, kamere kakaganze mu bugingo bwiwe, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya mwami, ndasenze gushoza uyu muntu, ndasenze gushoza uyu muntu yipfuza kwamizamwe bya mpemu, ariko kamere kumubiri kamufashe. Ndamusenge umushoboze, ndamusenge umugirire neza, ndamusenge umushoboze, kugira ngo ukugura kakwiwe gutandukanye naho guhure no kwa Farisayo, nawe naguhe no kwanyegega ivyanditswe, agaragaza ivyamwa bya mpemu, agaragaza urukundo rushitse, agire ikwirinda, yirinde ikintu cyose comusubiza mu byaha, comusubiza muri addiction kana kahozimo, mu izina rya Kristo. Agaragaza urukundo rushitse, ijambo ryawe ryatubwiye yuko dukwiye gukundana kugira ngo tubashe kuboneka ko turabigishwa abantu. Ndasenze uru rukundo ruganze, ukwirinda, ubugwaneza, ingeso nziza, rekosere bose. Ndemvise ivyamwa bya mpemu mu buzima bw'uyu muntu, haleluya. Erekosere mosha, ndasenze ono puissant de Jésus. Mwemera ngwino taking over, ngwino uganze, ngwino wigarurire. Uyu muntu ariko arasarendinga, uyu muntu ariko arasarendinga, uyu muntu ndasenze mwemu ngwino uganze ubuzima bw'uyu muntu, utransforme ko n'ufise ubasha gutransforma imico, ingeso, ibyumviro by'umuntu, n'ufise ubasha. Ndasenze mwemu uzutransforme mentalite, uzuhore umuntu ariko arasarendinga, uzuhore umuntu ariko arasarendinga, uhora mufashe, mufashe umuhore, uzoba ukoze. Haleluya. Ndagukengurukiye cyane mwemu, ndagukengurukiye cyane Yesu. Haleluya, nushimwe, ndagushimwe mwene ndadufashije, ndagushimwe ubuzima uzanemo impinduka, ndagushimiye nuhabwa icubahiro, shimwe icubahiro byawe data twese. Haleluya, mwami wahambaye, mwami w'ijuru n'isi, nushimwe ko buri gihe wamushaka kwabawe bamenye izina ry'umwana wawe Yesu, bagendera mu byo ugomba, bamufise gahunda yo kuza kubakebura buri munsi kugira ngo ugorore iby'inzira zabo zihetamye, bagendere mu kugororoka ugomba kubagendera. Ndagushimiye rero, habaga icubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abahezagire.
Imana bahumugisha, Imana bashoboze kwama ivyamwa vyiza. Tuzosubira mu